Watoto mloto kamtwala mnafujo kwa nini? Vibaya vyo unatendi yovyo kuyoa nimbadiki Kongo, kwa nini mnafujo? Ikaze mukunzi wa ndati vuri murankurikira muri kano kanya nkaba ndakura mu kinyo ngenda kumenyesha kuri umunsi ni Elma Love mwarimu ari mu mpwemu nyinshi zo kwica majini hama nkimanukira. Uti bimeze gute? Uno munsi mvise inkuru ishushe, inkuru iriki irabica bikacika ku mbuga zose, twovuga Instagram, Facebook na YouTube, hose haba hahiye kabisa. Hahiye kuva muri Tanzania kwa Harmonize muri Konde Music Worldwide ari kumwe na Awilo Longomba. Uti bimeze gute? Kora subscribe, like, share, comment hama tubandanye no munsi twavuye Buja, twavuye BJ, ariko reka dusimbire kubaturanye nabo kugira ngo tumenye neza ivyo bariko barakora bimeze gute. Uno munsi headline zabo ziriko zakigwa gute. Harasha koko wakunze umunsi nabyo ko ndi mu memo nyinshi cyane, banza mugire subscribe, like, share na comment hama twatsumuriro. Muko namenyesheje ko nasimbiye muri Tanzania inkuru imeze gutya. Murabizi ko mu mwaka tumaze imisi tubona post za Harmonize n'abandi benshi bagiye batandukanye bavuga yuko uno munsi ariho barigure kuri indirimbo yabo na Awilo Longomba, indirimbo bise Attitude. Awilo, yes, indirimbo rero no munsi yagiye habona nko babishikirije. Cyari gihe cy'isaha 3:30 aho indirimbo yaja kuri YouTube channel ya Harmonize ariko bakaba barekuye audio rero kaba iri kiravugisha abantu benshi amajambo menshi agiye atandukanye, abaponda, abashima, abavuga ibintu biri anyana ndavuga ati nanje nka Elma Love mwarimu umunyarusaku from Buja, from +257 sinogenda ntagize icyo mvuze kugira ngo abarundi bene wacu bamenye yuko umuziki wa handi uri kugenda ukunuku. So utirebe bimeze gute? Nkurikirana neza witonze ndakubwire ido nido vy'indirimbo ingene bimeze. Eka ivyo ndirimbo sivyo gusa kuko amagambo aguma menshi cyane, amajambo aguma menshi gose, aguma avugwa hirya no hino. Benshi rero basubiye baragarukana neza ifoto yagaragaye Harmonize ari muri shooting iyo ndirimbo aho yari yambaye impuzu zisa nizo Diamond yari yambaye, bitandukanye gusa kwibara ariko style yari imwe kuva hasi gushika hejuru. Baravuga ati rero yiganye yagize kumwigana kuri entrée y'indirimbo, yongera mwigana no ku mpuzu. Twese turarindira ati eske video yose bizaba bimeze gute? Reka tugumiza amaso kuri Instagram, kuri channel zabo turabe neza uko biza kugenda, turabe ikindi ruza kuronka nk'urusaku hama tukibazanire. Ni Elma Love mwarimu munyarusaku wa +257 ngumanzana ibintu bitandukanye. Kimeumana kweli. Indirimbo Attitude ukwakirwa kwayo kwabaye kwiza cyane kandi byabaye ivy'amateka kuri Harmonize, aho mu minota 44 indirimbo yari kwije 100,000 views, ni kuvuga views 100,000. Abantu 100,000 no bari bamaze kuyiraba mu minota 44 hama mu gihe cy'amasaha abiri indirimbo yari maze gukwiza abantu 200,000 bayiraba. Eske niko nimbe ati umunsi wose uzagohera indirimbo igeze ku miliyoni zingahe nimba biza kubana kuri uwo murindi bibananje kuri uwo muvuduko indirimbo iza kuba ishitse he. Harmonize ntiyikawushije yinjira kuri Instagram uko bimenyereye ko Tanzania benshi bakora kuri Instagram, bari kumbuga za Instagram kanini cyane batandukanye naho iwacu aho usanga twebwe natwe dukora kuri Facebook cyane. Yagiye kuri Instagram arapostinga aravuga ati this is a new record from our industry. Ico ni Cyongereza guys, ni Cyongereza avuze ati ni record ya mbere ibaye yindi shasha kuva muri industry ya bongo flavor ku buryo yashatse kuvuga ko ari wa mbere akwije ibihumbi ijana mu minota 44. Abantu bavuze bitandukanye kuri yo post, baravuga menshi nkuko mubibona nko ndiko ndabibereka, abaponda, abashima, abandi nabatera bavuga yuko barindiriye amasaha 48 ahere canke amasaha 28 barabe ingene biza kugenda, canke barabe yuko amasaha 8 aza kugira recording yo kukwiza 1 million viewers nkuko Diamond yabikoze ku ndirimbo yawe na Fally Ipupa canke Coffee Olomide. Abandi bakaba bavuga ati reka turindire amasaha 8 ahere turabe aho biza guherera, turabe ko aza kugera yakwije umuriyoni kuko Diamond wewe aramaze kubikora katari gake cyane. Rero barindira ko Harmonize aza kumena recording yiwe kuri indirimbo yawe na Awilo Longomba. Ariko rero suko rero saho byahereye honyene, indirimbo yabandanije itaramajambo kurundi ruhande kuko bavuze yuko yiganye Diamond Platnumz ku ndirimbo yakoranye na Inasbi, indirimbo yakoranye na Inasbi aho
mu gutangura hari ijambo hari ijwi rivuga ati iryo jwi na Harmonize akaba yarikoresheje aho yakoresheje echibaba akaba ari yashize mu iryo jwi rero becho bavuga ati wiganye so wiganye iki amajambo menshi aravugwa nkuko bibona ku video kubashaka kubihinyuza neza genda murabe indirimbo ya Attitude ya Harmonize, murabe n'indirimbo ya Diamond Platnumz featuring Inas B, muraza kubibona yuko iryo jwi ari ryo ritangura hose, iryo jwi niryo ritangura hose. Nimwashaka mugende mu minyuze hama murabe mugaruka muvuge ati mwarimu ntiwatubeshe, mwarimu niko byagenze. From the Heart TV ndabibutse neza yuko na Rayvan kuva muri Next Level Music aza kure ku ndirimbo yiwe uno munsi tutamenya neza izina, ariko tumaze kubona amafoto y'iyo ndirimbo birongo biboneka yuko aza gusohora official video. Rero tarindeti turabe nimba ariko uno munsi baza kwirukangana gute kuri viewers, kuko bage bo bararenze sinki wacu usanga tukiri hasi cyane kuri YouTube, ariko natwe birasabwa yuko tuhagurukira rimwe twese tukijukira umuziki nduni, tukijukira guteza imbere abaririmbyi bacu, na cyane ku ma social media zabo, amachano zabo yabo ya YouTube, kugira ngo nabo baje kumurindi umwe nk'uwabandi, kugira ngo nabo bakore international kabisa. So yari Elma Love mwarimu gumana na Ndaha TV, gumana natwe muguma mukurikirana ama update ashushe, tuguma tubahereza umwanya n'umwanya. Murakoze cyane, ariko ntimwibagire neza gukora subscribe kandi kuba ari batari bikoze ubwa mbere ko murumva ko uno munsi ndi muri mwe mumvuga naruhuka, ndiko ndica majini kabisa ndiko ndica majini. Kora subscribe, like, share, comment hama muzamukoze ikintu kizima. Murakoze cyane.